abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije ndababwira ko ndabakunda cyane ndababwira ko ndabakumbuye cyane murabona yuko ubu twazanye urabona ubu Isaac yaje si kimwe ku kindi I missed you cyaguka byinshi ubivuze wowe urabitishije ko jengire bugeti Isaac TV yambereye umuryango Isaac TV bon yava binzari ama emotion ariko nabyo nkeneye Isaac TV ni kibanza Isaac TV oh. Turi mu kwezi kwa gatatu ukwezi kwahariwe abakenyezi Louis Mars turayegereje komandari subiramo ijambo kubera ko nzi ko Louis Mars benshi bamaze kwitegurira Louis Mars bizomeze gute bazo batesa bimeze ziriri kwa uno musire nanje nagiriwe amahigwe nagiriwe ibakwe nagiriwe iteka ridasanzwe ryo kwakirwa numwe mu bigeme novuga ati hari byinshi za kuvuga ko navyo novuga byose iya ijambo byose ko niyanga no nihuse Santa ndakuramukije Isaac meze neza ndashima Imana par contre yavuze ngo araryohewe ngo atewe iteka je nije ntewe iteka ndatewe iteka kuba hosted na Isaac TV encore plus na Isaac muhira nabyishimbuga iteka no kurinda himbawe cyane ego Santa reka shimire kutwakira ukorera hano heza by the way kwanza félicitations thank you félicitations 2023 nu mwaka mwiza kwa Santa ndavyituko ego numwaka watanguranye imigisha watanguranye imihezagiro watanguranye numwaka watanguranye ubona neza yuko okay narakoze Santa narakoreye abantu so okay Santa nka Santa mucho Santa no harageze yuko rero ntangura naje kwiyagura gushira en application indoto naharana imyaka myinshi kubera iki wabitanguranye na 2023 reka duhere ngaho urumva shakoshi wala ntacitwaye ntaciba akavuga iryame umwaka 2023 numwaka vraiment mwiza kuri jewe cyane gose 2023 bon by the way sinahora nkunda ni imyaka canke ibintu biri mu biharuro buri impair mugo uravye n'umwaka navukiyemwo n'umwaka uri impair bon n'uwunyi n'umwaka nyene uri impair urumva ndi obligé n'umwaka vraiment mwiza kuri jewe aho bimwe ivyo niyumviraga canke narotaga canke nibaza canke nize ndiko ndabibona biri rero biri khayera yego nubwo si byose ubona basuravuga ati ni nkuko uvuga ati je ndazi nzoja muri Amerika urumva anti kufasha inzira wuriye indege ubonye umaze gushika mu ndege nubwo utaburahashika canke utaburana gerageza kugenda urabona ko uri kurajayo wow birashobora kuba bitangaje arabana cyo none c'est vrai iyo biro bicayemo ni biro ya Santa bon si wanje ya mucho media ego umuco media mucho Santa birafisa aho bihuriye mucho Santa ni zina ryawe umuco media ni ryazina ryo kirundi urumva ko nk'umuntu aziko nitwa Santa arashaka kuca avuga ati aha yakuye mu muco gusa umuco Wacho ushira ko umuco ni ikintu ni izina canke ni ikintu mu buzima kujya hari ibintu umuntu aba afise agaciro mu buzima umuco bisigura ibintu byinshi ku buzima bwanje kuko ndibuka ngo papa wanje ariko kujya berekana isi siwe yabimbwiye ni mama yakimbwiye abonye ndamurungikiye ibi bintu abona umuco acavuga ati papa wawe ikintu yavuze ati ngo umwana ngo azoba umuco w'amahanga urumva hama no mu ijambo ry'Imana ati ngo muri umuco uri ku mpinga y'imisozi bidashaka guhishwa kandi Yesu nahone yaje
avuga ngo nje nk'umuco mu mwijima rero umuco ufise meaning nini ku buzima bwanje canke ku wundi muntu wese yizeye. Okay. Sawa Imana rero iratangiye kwatsa wa muco umuco nguyo ngaho kabisa urabereye usigosa niza amafaranga nice. Oya nta mafaranga afise kabisa gusa ndiko ndayarondera ariko yarondera ntacu kandi turabona ico amafaranga urondera ivyo acaja gukora reka nkore ku tuntu duke canke dukeya wanashima abantu tubaho umuco none kumenga je ndi muhira reka imenga turi mu bintu byinshi cyane abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije ndababwira ko ndabakunda cyane ndababwira ko ndabakumbuye cyane murabona yuko ubu twazanye urabona ubu Isaac yaje turi muri umuco media si kimwe ku kindi I miss you cyo byinshi Santa je ribaza yuko simbeshe mvuze yuko urugendo rwahere muri Isaac TV n'itangazamakuru mu byo kuboneka muri ma visibility by the way naho menga wari umu journaliste ndibuka kera ubivuze wewe urabicishije ko jengire bugeti Isaac TV yambereye umuryango Isaac TV bon yava bizari ama emotion ariko nabyo nkeneye Isaac TV ni kibanza kimwe naronse ntahawe n'uwari we wese ikibanza cyanyuguru yindi cyamaye ibindi bibanza cyatumye mbona n'ahandi kure nubwo hari benshi baciye ngaha canke bazoca no ngaha mugabo ndababwiye ko umuntu uzoca kuri Isaac TV ukagira ubwenge bwo kubana bwo kubana n'abantu kurazi nk'amakomantere nayo nka Isaac biri too much sinzi ko wibuka nkiza umuntu wa mbere wavuga turi mu biki wewe yari je uravyibuka abandi bose ay barakubita nkavuga none mana wotam ibiki ndi mu biki ariko ikintu cose kubirivinga mu mwanya ni ciza nawe we mu nyuma warabonye ati erega bya bintu ni seri ni novuga gute ni opportunité iri impeccable na rose kandi ndabigushimiye sinaye bwafata umwanya ndabikubwire ndakunda ndashimiye by'umwihariko mu byumve si byo kuri kamera si byo gufekinga ndakunda abakunzi ba Isaac TV mushaka kwibaza bamaze amezi 3 batambona nibo bandondera kuri Facebook bararira cyane oya nibo bagiye kundondera bakambaza uri mu biki nawe urumva Facebook Instagram ntimwampevye mwagumye munkurikirana ikintu cyose nagira baragisapotinga live Instagram nubu hari abantu bazi ko ariho nari nkiri yego rero abantu b'Imana nukuri jewe sinzi nabibonye bavuga ngo wambaye kirezi ntamenya ko cera nkiri muri Isaac TV navyo nabona mugabo maze kuhava vraiment nayibonye rero ubahwe ndibaza n'abandi bose nzokwama bafata nkuko wadufashe nice ariko kandi Isaac ikindi novuga ko ari simple mugabo hari umuntu akubera simple ugaca ushaka kumumenyera oyaha wewe ni wewe nyene wewe nyene umuntu wese azohaca mu bisanzwe nuwo kugambanira yo bayigambaniye kuko nta mugisha azobironka amen merci beaucoup alors majambo vuye mu kanwa ka Santa by the way nariko narondera gusa historique yawe uno musi tugigeze muri umuco media ni media irongowe na Santa okay wenyene ni medium entreprise ubu novuga yuko yemewe n'amategeko ikora ibyayo ikorera muri Asiatique ni maison nziza je ngishikana abaye surprise wow Santa so good so amazing normalement nyine navyibaza siko nabisanze so cyambona ko vya vyiyumviro nababonamwo vya vyiyumviro nakubonamo vya vyiyumviro nashaka kubona mu rya equipe yose rya team yose Santa ari mu bantu bariko bagenda babishira mu ngiro ndumva ko ndi fier cyane ego ndavuga ati naho
bizogenda gute naho bizogenda ndafise umuntu azontera iteka mu makungu uvuga ati nara ebana naho nzoja hose so reka kuri ico ndagufelicite merci beaucoup ariko ngira ko gato uduhe umuco kuri umuco center nyene sorry umuco media umuco media limited nabonye limited kariko umuco media limited duhe umuco gato umuco media ikinyamakuru rusanzwe ukoreramwo ciwawe ariho kirongoye urumva umuco mu ncamake umuco media target ni yihe ni entreprise ndavuga cyane ku muco gose kuko ku muco media kuko ni entreprise ikora production ibintu byose bya production médiatique no kuvuga ngo harimo amafoto harimo amavideo iyo ni partie ya mbere photo video no kuvuga mu mafoto video harimo ama live streaming harimo donc bena guciriye mu santa nyene urashaka kutubwira umuco media kugira itangure ikinyamakuru cyako kugira itangure oya nari nkiza gato kugira wumve difference hari hababona umuco abandi bakabona umuco media rero harimo service z'ama graphic designer ama service turayabandanya ndashaka gusa udutahuze gato ama idée ibi byose urumva harimo ibiki graphics designer nibiki ama impression n'ibindi ama idée se uplanify ikintu nindi yabigize mu ruhara ndavuga ati centre umuco media igiri urashaka gutesa gishiramo ibyo onyi iwani ikintu cyose uzobona support ndashaka kuzironka mu ma novuga gute mu babyitwa ku genre muri coaching canke kubaza ama information mugabo urafise kamere yo kubaza cyane ikintu cyose uko design wasanzeho ngaha yose n'iyindi uzobona ivyo uzobona ari byiza genre canke n'ivyo byose uzobona byose biri ngaha ibindi biri muri carne ku munsi urandika ibyo ibikuje mu mutwe byose bon si ku munsi gusa ikintu cyose numva kidashaka kuja mu mutwe no kwibagira kiri ngaha hama nawe we ndazi nturi bon watangaye umugasi cyane kuko byinshi nabikubarira tugahanurana nabikubarira kumbura hari umuntu ashobora kubona ati nawe wavuze ati siko wari wibaza ikintu cyose wayaba makuru kuko j'aime communiquer services za media no kuvuga za photo video na graphic design no kuvuga ngo conception de logo ama cover ama affiche ama carte de visite yose nayi wanje ni uzo yakora ibi biri muri printing services no kuvuga ngo gusohora kuko ni ibintu biba byasohotse ama service d'impression no kuvuga imipira bandi bashaka kushira ibintu ku miduga abantu ibyo urabikora ivyo byose ndabikora ama bashe byose biri muri printing services hama hariyo digital services nazo nibijya byo kumanaginga ama social media kumanaginga ama social media hanini ni YouTube Instagram Twitter kuko nizo ziri incontournable Twitter Facebook hama na website umuntu ashaka ko mu bimwugururira umva hariho ubushaka ati je mu binyugururira ibindi nzimenye canke ati mu binyugururire muce mubandanya kuko mubikurikirana canke n'amakontra dukora ubu hariho iyo dufise nubwo ntoshrinda kubivuga ariko nitwe tumenya ati harakenewe inyamafoto tukamenya ati mbega iyi foto dushakishikira abantu bangahe tukiya objectif tutanguranye ugezaha twifuza ko mu mezi 3 dukoranye tuzoba tugezaha nibiki vyokora donc gucréer ama contenu ku managinga hama no canke ku managinga ama site web n'ama application ushaka kuya créer umva izo zose ni service urakora site website ukakora na application ego canke ama entreprise kuri Google tuzokuhico kirara ego karibu cyane n'abandi bose hama nazazindire service zo kwemba hari n'iyindi bigora mugabo ntibijanye na media nikindi kintu bon
ndazi ko abantu benshi bagikenera none ari byo umaze gukora basi biri ama etude y'ama projet turazi ko abajene canke abandi bantu benshi bibagora ko bivanye n'umwanya canke kutabimenya ati projet yanje yego tukayiga tukamenya gushika donc n'ama projection à 5 ans normal ncenda vyumva ko ya banki y'abajene hari izo sponsoriza paege faut babishire mu mutahe kuko urumva ni projet nziza nimba ushobora gukora ama projet hama abajene turazi ko biragora abantu kubera umwanya canke kubera kutabimenya urabibona ama plan d'affaires arabakuye gukora none uyo mutwe wose ivyo byose wabigize gare ko je nawe ama rero izo ni entreprise rero ivyo byose ifise sorry irafise ikinyamakuru arico umuco rero umuco media umuco media limited irafise ikinyamakuru okay ikinyamakuru rero gikora ibiki gikora ivyo byose rero dukora kuri development dushaka gukora kuri development mu gushigikira abantu bariko bagira ico bakoze mu iterambere no kuvuga ngo aba entrepreneur abantu bariko bagira ama innovation na gouvernement shimirana nyene icubahiro umukuru wacu w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko abantu bose nukuvuga ngo ya umufuko wose uronka iki inoti umuntu wose uronka iki ivyo navyo ni gukora ivyo byose aba entrepreneur nibo babizana ikindi kintu rero kiri specifique ngaha umuco media umuco ikinyamakuru canke mu service dutanga mu muco media ni gusupportinga diaspora bariko bakora ego kubera ko nabo nibo bantu bahubwo bariko bakora cyane mu iterambere ngaha ry'Uburundi bariko bara contribute kuba supportinga gute no kuvuga kubaha place gute bidusigurire araba diaspora ko turaba uratwaye activiste aba diaspora bose bayira no kuvuga ngo umu diaspora wese afise ikintu ari karakora ngaha mu Burundi afise projet y'u Burundi projet yo mu Burundi cyangwa ashaka kuyikora ariko aragira icakoze hariya kuko akoze ikintu ciza n'umurundi aba yagikoze kuko urumva twebwe twerekana le potentiel Burundi bufise ibintu byiza isura mbi turazi ko Afrika ifise isura mbi cyangwa Burundi mugabo twebwe rero ibintu byiza bidakogwa na uri muri media urabizi twese tubonye mu diaspora ngaha anya tubona ko urabizi wenyine tubona ko inoti tubona rindira gato tubona inoti mugabo muntu w'Imana uravye ijoro bavyuka uravye ukuntu bababara nta cyababuze for sure diaspora bararuha urumva nta cyababuze mugabo kwiyumvira kuzana $1 igihumbi ngaha mu Burundi canke nubwo bari amajana 5 kugira gira icakoze umuntu umwe canke babiri bagire ico bafungura kubera ico kintu yakoze ni patriotisme iteye ubwoba rero abantu cyangwa aba entrepreneur kubera ko hari nk'umuntu akubwiye yuko azokora robo wewe Isaac kwanza umubwira ibyo atereka gutumwanya ubona ko bitaba donc abo bantu rero kubaha place ego aho nurahanyumvisha neza kuri diaspora baza muri umuco media baje gufashwa iki nukuvuga ngo kuba kompanya mu bintu bakora kuvyerekana ni question kuvyerekana umu diaspora yubatse hoteli araza muri umuco media ati mumenyekanishirize hoteli yaje ariko kandi no kubera ko babibona ngaha n'abajene benshi kuko ndazi ko diaspora irikira investisa mu Burundi kandi iri ready ku investisa mugabo ntibaronka nabizigirwa ngaha mu Burundi urabizi si kuma media gusa n'abandi bantu barahemukirwa sana rero turi ready gufata iyo platform yabizigirwa no kubahuza kuko nyimba ibintu byose par exemple mu majamaki nk'ubu hari umuntu ari muri America Canada Australia n'ahandi ashaka kubaka inzu i Burundi nubwo tubari umuco media nta kintu na kimwe wogirira mu diaspora nubwo uri umugenzi wanje yaje gukora ikintu kibi nakimenye ngo ndagihore yego ucukivuga kuri media ucumufasha oya urumva aho sinshiramwe amaranga mutima nkora kimenyesha makuru nkumenyesha makuru ucugira gute rero nivyo shaka tumenye kuko urumva dushaka tuvuge ko wazanye solution yazangurane bafise ingorane bayo bavuga ati turabuza bizigirwa santa rero abo bizigirwa ni kuvuga ngo afise projet acayizana muri umuco
arashobora kuzana muri umuco urumva ni mu bintu buto nk'ubu unyi uzanye imodoka ya branding car turazi yuko ari 5000 ni example muga kubera ari mu diaspora ushaka umwaka 15000 ugashaka kumwagukirako kubera ko ari mu diaspora ushaka public reportage uyimwakira 500,000 wari ukwiye no kubikora ku buntu nice urabibona ariko akubwira ibintu hamarazi ko abantu nk'ubu ariko akubwira projet ariko arakora nawe urazi ko iryo secteur irimo abantu babaye nabi sinshaka kumubuza ukora aha cangaha biri professionnel okay umuntu afite amamiliyoni yiwe arashaka kumurondera Santa akamufasha canke umuco by the way umuco akabifasha urabona bijya n'ibintu biciro byabo bitari fixe mugabo ntuce umwaka umurengera umu entrepreneur ari karirondeza urumva urazi ko umu entrepreneur ushaka kumusanga mu biro kugira gusa aha agaciro mwebwe muzoza ariko ugasanga yari badafunguye ariko ugasanga kugira umu postingira ibintu byiwe kugira umwerekana ibintu ari karakora kamenga ni ushaka kuminimiza okay sawa Santa twumvise service musanze mukora ngaha ariko rero hari umuntu aca yibaza none tushaka tumuronka gute Santa utanga nimero ya telefone ego nta kibazo gusa condition urumva ni kubera ibya umuco kubera ko ishize condition kubera ko hari abantu baza kugora umuntu niwe yavuze ko abantu tugoye utitangurana plus 257 guteranya 257 58 76 12 32 plus 257 6876 1232 reka tuvuge ngo 68 761 232 twari ibyo wavuze je vraiment ntabyo numvise bon uvuga nimero mu cyongereza umenga biri bizarre hewe byatari nuko rero mwabyumvise bisigura abantu bose bakeneye ariko Santa ku muntu wese yobashaka kugira icyo akoze muri umuco media arashobora kumuha ikaze akaza kujya bavuze ati ushaka gukora créer ubwizigigwa kugarukana ubwizigigwa aba diaspora bafitiye ubwoba abarundi bamwe urashaka kugura imiryango ku bantu bose reka nkubwire bakeneye gusharinga ngaha mu Burundi reka mvuga uko iracyari vierge iracyari wazi irumva ku muntu afise ivyo gukora nukuri ufise ni urashaka kutoza muri umuco media gusa hari ibintu byinshi umuntu yokora hari ibintu byinshi twokora hari ibintu byinshi hari abandi bajene bafise disara urabibona ibintu urumva akavuga ati je ndafite amahera mugabo simbona canke ndahari ikintu nshaka gukora nico gituma ya étude de projet ushaka kwigira neza tukara ico kintu kiri faisable mbe wogikorana n'abantu voilà urumva nico ukora rero wewe ego nico cyose ndagikora voilà abantu bose bafite imitahe si ngombwa ngo baze kwa Santa bakorane na Santa ariko Santa arashobora kubafasha kubereka mu gikorane nande Santa reka nugarike yago canje nawe ngo ndafite byinshi byo kukubaza ariko reka ndacugarire ngaha kubera iki watevye kutubwira muco media kubera utaragira conference de presse kubera utaradutangariza kubera iki wabigize imingani banga kubera iki sibanga komtere jewe tumaze kubona kuri kiza gusa bon sibanga komtere mugabo sinkunda amajambo gusumba ibikorwa ngunda amajambo narizi gusimunda kubahamagara none byari nari kubahamagara ati ndashaka gukora ikintu kiri ugasanga nari kimwe ngishaka gukora urabibona mugabo ndashaka tijewe reka mu bwenge bukeya canke mu buryo bukeya Imana yampezagije reka dukora ibi bintu hama nzobahamagara ndabereke ico nshaka gukora ico ndiko ndakora hama namwe mugira ico munterereye hama ikindi naco kihambaye ndacariko ndarondera uruhusha kugira vyemerwe n'amategeko sishaka YouTube gusa canke oya ndashaka amakuru cemewe n'amategeko entreprise yo iremewe bien sûr ariko ndashaka amakuru cizewe
oya bizokunda ndabona umenga inzira urimo iraryoshe kandi iratesa kandi ikibazo cy'inzu ni ikibazo inzira urimo okay. inzira urimo iratesa ni nziza Santa reka ndagushimire niba ko ari kugira byinshi ariko vraiment reka tubagize ngaho ivyo nivyo nyamukuru je nashaka gusa kumenya ni nyamukuru gusa nejo twosubira tukagira kimwe ku kindi byo biganiro bitakuri biganiro twarahindaguye ntuzi ko ibihebye n'abihindagurika Santa tuzokora n'ibindi ubundi munsi twagiye gutembera ubundi munsi twerekane bwa Burundi bwacu nyene voilà nice reka rero je ndagukeze ndagufelicite ndakufuriza amahirwe masa take care nje jambo nohereza take care rero nakintu kijoshe kuganira n'umuvyeyi mwakumvise ako kana take care nabandi bantu bangaye bakorana ibiganiro akabwira take care mafiye gashije take care mafiye take care kuko abantu turagoye abantu baragoye abantu babura amambutiyaje ntibabura ibintu benshi barakora amaprojet agaherera hagati ubushakashatsi burerekana yuko amaprojet yose yagiye aratangura yagiye arakogwa akunda guhomba hagati y'umwaka umwe n'imyaka ibiri kenshi projet imaze imyaka 3 imyaka ibiri kirakora ibimaze kugira stability ibiri mu muco ibihagaze neza ariko kenshi uzurabe entreprise nyinshi hagati y'umwaka n'imyaka ibiri n'uzoshimira abantu bari serieux cyangwa bari serieux uracyo kuvuga yuko nubwo mfite nta nagato nivyo nabwira that's why nakubwira ati take care uwe makini ibintu byawe byose ubikorana igiharuro cinshi ubikorana ubwitonzi ubikorana indero antuka kuri antuka no muri Isaac ntacyo ntari ready gukora ntacyo ntari ready gukora ibyo nshoboye uraza amajoro twarajya tugiye urabizi wenyene rero iyo sacrifice gusa muranyumvira mane sinjero burya Isaac TV zoshaka kweri turonke indi equipe nyinyi narigeze kubipostinga waribonye sana okay kumbe rero bashima ugati monti attention yari magic team ya periode yari we twarashuka kuri tele umwabonye abakobwa ba Isaac attention barashitse kandi twagenda rimwe my god hari benshi bakeneye no kumenya dinye kabanga Delicia kabanga Delicia kabanga ivyarimwo nayo duruka kuvugana ambwiye ko ari bine nawe ariko arategura vuba cyane tuzobibona ntibagira ikibazo je cyo nizera ijana kujana nuko nta byayi bigaba ego kandi rega nubwo byo bibigaba akazima wewe wakoze utegezwa gukora je bico ndagushimira kandi mu bantu vraiment iki kintu wanashaka ntaragira n'ikintu na kimwe nategeza ko ndabizi ko nta kibazo wifitiye hama merci kuri support yariyo yose merci ku ma clin d'œil akakavugiye aha mugabo nibyisha mbwira Imana guhezagire merci amen hama kindi no saba rero nukuri bakunzi ba Isaac TV ndazi ko munkunda ndazi ko mukunza ndana Isaac basabe wewe basabe bankurikirane vraiment nukuri ndibagende bafata umwanya kiganiro ingene tugikoze dutekanye gucubahiro Santa yampaye gucubahiro yabahaye twese gucubahiro mwampaye kandi mwampaye ego kuva kera mufata umwanya rero nukuri muri reka muri ibihumbi 10 ibihumbi jana ibihumbi jana by'ababoni urumva muri ibyo bihumbi jana Santa ntibagira yuko harimo nk'ibihumbi 180 by'iwawe wagiye usize urumva ibihumbi ijana nukuri nditeze ibihumbi nka 50 basi 50 reka tugira inusu umuco Facebook wandika umuco uraza kubereka YouTube Instagram Twitter Drizzy ndamutsa cerekana na logo aho ginyene meze bayibone neza kugira akeniye ntibavyitiranye nibindi bidumbi utundi bidumbi arabandi bacha babidumba mu bintu ndabiteze ego kuri YouTube rero tugende tumusupporting Santa tumushigikire ushaka naho mu minsi naho aho nyene kwa muzamwankurikiranye muzobona nibindi biganiro uzogaruka Santa ego uzotongora guhosting hewe ai ashabira shushu ego ndakwiteze mugabo kanini
hanini ni nama urabibona Ego. reportage niki inkuru nyene mushaka kumenya byinshi ku Burundi ibiriko biraba mushaka kumenya ego urazi je nditeze abantu bazoza vraiment oya bitege kuko urumva icyo twiyemeje Isaac TV twese n'abayikunda bose no guhaguruka tukagenda gusapotinga abana bacu twasapotinze asha je nzoguma nkora ibiganiro nzoguma ndabibasaba gahanye nzoguma ntakamukwiye ahubwo tuzokora naka video bishobotse twere naka video kaguma gaca mu biganiro bya Isaac TV ka Santa kavuga ati mugire subscribe kuri muco ubona gute dukasakanye nta kibazo vraiment abantu bose bagire subscribe Santa birabaye na cyakintu kigeze gutera ingorane mu bantu nico subscribe kuri muco media kuri YouTube oya ni umuco ni umuco urumva kubera hari umuco yera myinshi ugiye kwandika wandika umuco media mugabo ucubona directement umuco okay sawa umuco rero gira tugira imico natwe tugira umuco mu byo dukora umuco mukunda umuco ibintu byose biri mu muco biba biri mu kuri ibintu byose umuco nyene urumva nyene umuco niho hari ibanga y'iterambere en bref kanuvuze niko mu muco niho hari ibanga y'iterambere nta bintu ariko nakunze style y'ishakoshi ibi byose ni made in Burundi nk'ubu uri umukobwa uje ngaha muri vacances vraiment ukagenda udwo twari no byose urabibarangira nuko bakora ibintu byiza nabo bagakunza akagashakoshi nta contrat dufitaniye nta nabonzi n'ukuri nta nabuzi oya nagiye ndagura gusama ndagenda rero urabibona nuguhimiriza tu abarundi tukuri baragize design kaze urabitenge aho harimo ibitenge nubwo ba widugiye rwuru Santa reka ndagushimira Imana iguhezagire cyane urakoze cyane cyo reka tugire uku blessing ahubwo hari ikindi kintu ntogenda ntavutse ndakunda message urakunda message ndakunda basi kugira kantu mvutse nivyo nagenda kubaza ati akanohereza abantu babakorera canke abantu umuntu Imana yaguhezagije ari boss wawe ari papa wawe ari dad mukuru wawe make sure ufise blessing yiwe yego make sure ufise blessing yiwe ivyo wokora byose kuko bavuga gute sonship na fatherhood ibintu umuntu nyimba ari mukuru wawe umuntu uzi ko hariho responsibility nimwe ntoya gufiseko ari mu boss wawe ari mukuru wawe ari papa wawe make sure ivyo uri kurakora byose imihezagiro yiwe iri hejuru yawe kwera kwa bavyeyi ashobora kuba atamahera ariko araguha canke ataki ariko blessing gusira kwiye iyo gusa nta ari mvuga ati Isaac yaputse amen icyo kintu turakunda kukigaya turakunda kwifata minenero cyane icyo kintu nk'abantu bakorera mu bintu by'isi y'impwemu hoho abapfumu n'abarozi nk'icyo bagitahuye hakiri kare nk'abo bagitahuye mu gusanga abakristo n'abaki bariko barabimenga icyo kirakomeye cyane Voilà, merci sana utumwe bwa Santa mwabwumvise tugendere tumusapotingi kuri umuco kugira bigende neza cyane twese dusimbire hariya duhaguruke tugende dusapotinga inkumi yacu quand n'umwana wacu n'umwana twirereye neza tumusohore neza tumutere iteka blessing bavuga blessing voilà kirumvikana blessing tumuhezagire imihezagiro ya Isaac TV izokwamane na Santa mu byo azokora byose mu byo azotigitamo byose arondera amasoko yose aronke arondera ama business yose aronke abapartenere babe benshi Imana iguhezagire ego urazi impamvu byose kubera ntugeze ubikigaba ahubwo ako kabazo kavuge kubera iki kubera ko wumva wose iyo mihezagiro yose kubera ko wumva wo mihezagiro ubonamo icyo nashaka kukubonako icyo ni cyambi ndakubonamwo icyo nashaka afite je indoto zanjye avuga ati mana ndakeneye nawe nushika kuri vya bintu basi nifuza gushikako basi hazo abantu uzovuga ati
nashaje hariya nafise abana n'abuzukuru hiyo ati mwana genda hariya Santa ni watwara we nije kanaka kumera akazi Santa araje mumperesha n'ibihumbi jana ndisonzeye canke raba nyiri ibintu urumva Rwagasore ntitumwibuka canke Ndadaye ntitubibuka ngo kubera yuko baraba president gusa hari ibintu bakoze byasigaye nka kashe bitakoze abantu sawa none iyo kashe nanje ni yahe no confusing iyo kashe genre muri active ituma uvuga ati ego vraiment education puis education bishatse kuvuga education ndiko navuga ni byinshi indero kwitanga mu kazi gutonda neza kugira ibiki responsabilité centre responsable na manje arigeze kubivuga Santa ari responsable habwo ni yahura n'uruhungu gurugaba uzo ruko Santa responsable cyane by the way biri gusabira kwiye en plus umusenzi cyo kiramara aho cyuvyugara byose Drizzy ako kadatanguye merci sana Santa bye reka ndagushimire cyane reka tubane dusupportinga byose je nitwa Isaac Class na kumwe na Muco Santa muri Umuco Media Limited Umuco Media Limited mufise byinshi bakora twumvise bitandukanye bakora merci beaucoup Drizzy wakoze cyane mwakoze mwese mwagize ico mukoze mwakoze mwege mamaze kurondera ya televiziyo ya Umuco Media hariya kuri YouTube merci bye bye Isaac TV.